mu mugambi wagutse w'incanco PEV w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhunyanganda sida, ikinyamakuru Isanamu Media carishikiye muri kimwe mu bibanza gitanga incanco z'abana muri komine Mugere, zone Kanyosha, igisagara ca Bujumbura. Nkuko vyabonetse, abenegihugu baritaba akamo ku bwinshi gucandaga ibibondo vyabo mu ntumbero yuko byokurana amagara meza. Bamwe mu bavyeyi barashoboye kuganira na Isanamu Media baratubwira uko igikorwa cyo gucandaga abana uko bakibona n'iciza cavyo. Nitwa Tuyishime Juliette, narinje muri vaccine y'umwana afise amezi 3 n'inusu. Abaganga baraduhimiriza kuzana abana kuri vaccine kugira ngo amagara yabo agende neza. Ubukangwe n'agasama ego. Abavyeyi nabahimiriza ko bagenda gucandagisha abana kuko hari ingwara zifata abana bakiri batoya. Izo ngwara rero iyo babahaye iyo miti zirabakingira bigatuma batagwara. Batwakiriye neza cyane. Ini nazo Anisa kuvaccinisha umwana. Umwana afite imyaka ingana? Amezi 2 n'inusu. Ni bande babahaye akamo ko kuza kuvaccinisha umwana? Twari tuje kuri rendez-vous kuko umwana akivuka baradutumira tuze turamuvaccinisha kugira tumukingira ingwara. Ingwara nyabaki? Agasama, mugiga n'izindi nyene zifata abana bakiri bato. Nakaye kamaro kumbura ho guvaccinisha abana b'ababyeyi? Tuba tubakingiye ingwara nyinshi zifata abana bakiri bato. Nakaye kamaro tera abavyeyi kugira baze guvaccinisha abana kumbura usanga bafise ibindi bizero. Nko baje kwa muganga kugira ngo bakingize abana babo kuko bashaka kubavuza ibitari ibyo, basanga umwana agumya agwaragurika kumbe hariho ingwara batamukingira akivuka. Isanamu Media. Izina ni Intungane Monia. Tubonye kwa muganga muri bigo nyabaki? Twaje gucandagisha abana umwana. Akamo mwagakuye he kugira muze gucandagisha abana? Akamo? Twaravyumvise, donc tena kugenda byumva ko abana babacandagisha, hama kwa muganga naho maze kuvyara barabimbwira ko donc nyene programme zo gucandagisha. Afise amezi 3 n'inusu. Bamucandagisha iki? Bamukingira iki? Bamukingira agasama, ni na mugiga. Ego ibintu nk'ibyo. Nakaye kamaro gukingira abana? Gucandagisha abana? Kugira ntibagwaragurike, bakingira izo ngwara nyene. Nakaye kamo kumbure hotera abandi bavyeyi kugira baze gucandagisha abana? Numva no babwira ko bakwiye kuvyijukira. Nk'akarorero hariho umumami yambwiye ko bobo babuze abana benshi.
bakivyara ngo abana benshi barapfa bahitanwa n'izo ndwara izo ndwara z'agasama nyene. Nk'uko biboneka ku masanamu, abenegihugu basidukana n'iyonka baje muri ico gikorwa c'incanco bagashika ku mwanya muri ico kigo CDS Kanyosha. Mu baganga bari muri ico gikorwa babakira neza, bagatonda ku murongo, bakababwira ibisabwa, hama abana babo bakaronswa incanco. Umwe mu baganga yavuganye na Isanamu Media aratubwira uko ico gikorwa cifashe, uko citabirwa, ubwoko bw'incanco zitangwa, eka n'indwara bacandaga. Jewe nitwa Niyonsaba Constance, nkaba ndi umuforoma w'ibi bitabo vya CDS Kanyosha. Twariko turafasha abana baje muri himirizwa ryabaye ryo gucandagisha abana. Ego, ubona baravyitabiriye? Baravyitabiriye cyane, ku buryo n'iminsi twahavuye kubera turonka abantu benshi, turayongeramwo mu ndwi, turagira umunsi twongeyemwo mu ndwi. Ku munsi wa mbere haza abadame bibungenze baje ubwa mbere. Ku munsi wa kabiri turakira abana guhera ku kwezi n'inusu, amezi 2 n'inusu, amezi 3 n'inusu. Ku munsi wa gatatu twaje twongeramwo naho nyene tukabandanya abo bana b'ukwezi n'inusu, 2 n'inusu, 3 n'inusu. Ku munsi wa kane tugacishamo tukakira abafasoni bibungenze. Ku munsi wa gatanu tuca twakira abana bakivuka, ab'amezi 9, ab'umwaka n'inusu. Nizihe ngwara kumbure mu bakingira kugira bazokana muri? Turabakingira igituntu, turabakingira ubukangwe, turabakingira rudadaza, turabakingira gasama, turabakingira inkorora y'akanira, turabakingira ibigoga, turabakingira indwara zo gucibwamwo, turabakingira umusonga, turabakingira indwara atari nke. Ubona bishimiye ko bari baracandagisha? Yego, baravyishimira cyane. Ikibatera kuvyishimira nuko iyo baje ntitubatevya. Ico gituma twongeyemwo umunsi kugira ngo uyu muvyeyi yimviriye kuza gucandagisha umwana nta mareho umwanya muremure, tumutunganirize hanyuma atahe asure muri twa dukorwa twiwe atabanje kumwara umwanya muremure kwivurira. Ego, nizihe ngorane kumbure muhura muri iri sekeza? Muri iri sekeza ingorane duhura navyo nukuvuga na isekeza riba abantu ntibumva umugambi kumwe. Ntibumva umugambi kumwe, hariho abavyumva ubwa mbere, hariho n'abadashoka bavyumva, ariko hariho abo dusanzwe dukorana mu makartie nka baremisha kiyago, abo baragerageza bakabasigurira hama kugira ngo nabo bumve umugambi nk'uko abambere baba bavyumvise. Hari icyo mubona cyo kongerezwa kugira vaccine bandanye igenda neza? Nake kamutera abandi bavyeyi kumbore bafise ibindi bemera, bafise ibindi byumviro byabo bitari bya vaccine kugira abana babazokora bameze neza. Akama twotera abavyeyi nuko uza gukingiza abana, kuko iyo hari habakingije abana abandi nabo batabakingije, igihe bishitse nk'umwana akagwara dufate nk'agasama, urasanga ashobora kwandukiza abandi bana mu gihe atakurikije inshansho neza. Rero akamo twobatera nuko uyu mugambi bawubashikirije bose boza bakawitabira rimwe kugira ngo abana bakure bafise amagara meza, kandi baje ntituzobatevya, tuzobatunganiriza kugira ngo ntihagire ivyo bibacereza mu mirimo basanzwe bakora buri munsi. Kugira mucandagisha abana, uko mubyazane umwana mucandagisha, nibihe bintu kumbure mu musaba ubwa mbere? Umuvyeyi cyo tumusaba akiza nta birebire tubasaba, nuko umwana akivuka amuzana turamubaza, kuko hari haba basanzwe bavukiye nko ku bitaro atari wacu,
turababaza ryari umwana yamwibaruka, tukaraba karine baba basanzwe bazanye, hariho amakarine baba bafise, tukabaza tukaraba, tukamubaza iminsi umwana afise kugira ngo bitworohere kubaha incandago baba baje barondera mu gihe kibereye. Umugambi wagutse w'incanco PEV, Programme élargi de vaccination, ni umugambi wa leta ya Repubulika y'u Burundi ubicishije mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu ntumbero y'uko ibibondo by'u Burundi byokurana amagara meza.